Ndabaramukije mwese. Ndabipfurije Noheli nziza mu miryango yanyu. Noheli ni umunsi mukuru uhambaye ku bakristo, aho baba baryohewe bibuka kuvuga ko mukiza Yezu Kristo, umwami Mesiya, akaba umwana w'Imana yarungitswe ku isi ngo acungure abantu. Ku bakristo uyu ni umunsi mukuru udasanzwe, ndetse ukaba ufatwa nk'umunsi ugira kabiri ukomeye mu migenzo ya gikristo inyuma y'umunsi mukuru wa Pasika. Ariko byamabishe kukibaza ikibazo uti kuko duhimbaza Noheli ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12. Inyishire woroshe ni kubera ko nyene Yezu ariho yavukiye. Oya, nta numwe azi neza itariki nyayo Yezu yavukiyeko. None ni kubera iki hatowe itariki ngo umunsi mukuru wa Noheli? Mbeho Noheli bisigura iki? Nivyo tuza kurabira hamwe muri no video. Ariko mumenye neza, iyi video intumbero yayo si yo guhinyuza cyane gukritika uyu munsi mukuru, cyane gukritika Christianism, ahubwo nshaka tumenye inkomoko nyezina y'uyu munsi mukuru nico bisigura. Haleluya, 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 Imana Noel ni jambo risigura Nael, livuye mu Kilatini Natale canke Navidad mu Kiespanyol, ijambo risigura kuvuka kwa Yezu. Iri jambo Natale ryo mu Kilatini naryo ryakomoka mu ijambo Natalis, ryakunda gusangwa mu nyandiko zirimwo Natalis Dies. Iri jambo ryasigura umunsi wo kuvuka. None wari umunsi wo kuvuka kwiki? Mu migenzo y'abaromani hariho umunsi mukuru bita Dies Natalis Solis Invicti, jour de naissance du soleil invaincu. Mu Kirundi ni umunsi w'ivuka ry'izuba ridatsindwa. Uyu munsi wahimbazwa neza na neza mu kwezi kwa 12 hagati y'itariki 21 na 25 z'ukwezi kwa 12, ugerageje kubihuza n'ikirangamisi c'abaromani. Uyu munsi kandi ufatwa nk'umunsi wa solstice d'hiver. Uno mwaka iyi solstice d'hiver yabaye ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 12. Mu birango vya zodiac, solstice d'hiver ni umunsi izuba riba rivuye muri Sagittaire ryinjiye muri Capricorn. Iki gihe umunsi uba muto cyane, ijoro rikaba rirerire ugerageje kubigereranya n'iyindi minsi cyangwa yandi majoro yo mu mwaka. Ushaka kumenya byinshi kubijanye n'ibirango vya zodiac, nyandikira muri commentaire nze ndabigaruke ko muri video. Uyu munsi rero wari umunsi mukuru wahimbazwa n'imiryango myinshi mu bihugu biri mu buraruko byo mu bumbe w'isi, Hemisphère Nord. Iki ni gice kiba gifise imbeho nyinshi muri ibi bihe by'ukwezi kwa 12. Imbere yuko Capricorn itangura, izuba riragenda rikongera kugaruka kuri uyu munsi wa 21 z'ukwezi kwa 12. Abaromani ba kera baratamba bagatarika baryohewe kwizuba ryongeye kubavukira. Dies Natalis Solis Invicti. Uyu munsi mukuru batangura kuyitegurira ku itariki 17 z'ukwezi kwa 12. Ni mu rukurikirane rw'iminsi mikuru bise Les Saturnales. Ibi byaherana n'itariki 24 z'ukwezi kwa 12. Muri iki gihe kandi byahurirana n'ihimbazwa ry'ivuka ry'ikigirwamana Mitra. Iyi mana Mitra yavukiye mu bwami bw'abaperse mu kinjana ca 2, maze iza kukwiragizwa mu bwami bw'abaromani gushika mu kinjana ca 3 , 3 imbere y'ivuka rya Yezu Kristo.
Inyuma y'urupfu rwa Yezu, abatumwa biwe bakwiragije inyigisho ziwe mu bwami bwose bw'abaromani. Izi nyigisho ntizakigwa neza n'abapagani, ndetse izi ntumwa n'abandi bafashanya barishwe gushika naho umwami Constantine abonekerwa yemera kuba umukristo, ndetse afata ingingo y'uko christianisme ariryo dini ryonyene ryemewe mu bwami bw'abaromani. Christianisme yari ivutse kandi itangira gukorera ku mugaragaro atankomanzi. Ariko umunsi w'ivuka rya Yezu Kristo wahimbajwe ubwa mbere mu mwaka wa 336. Iki gihe nta muntu numwe yarazi neza itariki nyezina y'ivuka rya Yezu Kristo. Abarongozi b'amadini b'ico gihe bategerezwa kwiyumvira umunsi ubereye wihimbazwa ry'ivuka ry'umukiza Mesiya yacunguye abayahudi. Muri rwa rukurikirane rw'iminsi mikuru y'abaromani bise Saturnale yatangura ku itariki 17 rigahera ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12, babonye arico gihe nyaco co gushiraho uno munsi, maze umunsi wa Noel ubugiye ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12. Uyu munsi wagiye kwemezwa ku mugaragaro n'umu Evêque Libere mu mwaka wa 353. Mu Njiri ntagatifu zanditswe na Matayo na Luka bavugamwo umumarayika abonekera abungere baragiye intama abamenyesha inkuru nziza y'ivuka rya Yezu Kristo. Ibi neza vyerekana ko iki gihe hatari mu kwa 12, kuko muri iki gihe haba hari urubura n'imbeho nyinshi, kuragira ntibishoboka. Ikindi kandi mu Njiri ya Matayo bavuga ko Yezu yavutse ku ngoma y'umwami Herode, ariko kahise kuri uyu mwami kerekana ko yapfuye mu mwaka wa 4 imbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Vyumvikana ko ibyo Matayo yanditse ngaha bitandukanye n'ivy'abahinga muri kahise, amweke Yezu yoba yavutse imbere yaho gato. Muri iyi Njiri nyene ya Matayo baravugamwo inyenyeri yamurikira abamajusi, ikababera ikimenyetso cy'ikibanza Yezu yari yavukiyemo. Ku mugoroba w'itariki 24 z'ukwezi kwa 12 muri iryo joro Yezu yavukiyemo mu kirere ca Bethlehem, iyo nyenyeri yoba yaraboneka? Nibyo abashakashatsi baza kutubwira. Ku mugoroba w'itariki 24 ukwezi kwa 12 umwaka w'2021 aba astronome bakoresheje ivyuma vyabo rutura mu kuraba amanyenyeri mu kirere, berekanye ko umubumbe wa Jupiter waboneka neza mu kirere ca Bethlehem. Ariko bakoresheje modèle informatique basubira inyuma muri rya joro Yezu yavukiramo mu kirere ca Bethlehem, nta kintu na kimwe bahabonye. Ariko bakomeje gusubira inyuma mu mwaka w'indwi, imibumbe ya Saturne na Jupiter iregerana ikagerageza kwinjira muri constellation ya Poisson, igacitumberana n'ukwezi, bigatanga urumuri rwinshi cyane rusumba n'ugw'inyenyeri. Ibi bishobora kuba aribyo byabaye ku bamajusi, maze bakurikira runo rumuri baja kuraba Yezu. Ariko murumva ko ari mu mwaka w'indwi imbere y'itariki tuzi ko Yezu yoba yaravukiyeko. Tukiri kwivuka rya Yezu turisangamo igifungo cinshi bibiri idashobora kudusigurira neza. Hariho n'abahinga mu vya kahise berekana ko Yezu afise ivyahuriyeko n'iyindi myemerere ya kera, bimwe bita mythologies anciennes, ndetse christianisme canke ubukristo ikabishobora kubikomoka ku migenzo n'imigirwa ya gipagani mu bwami bw'abaromani ba kera. Basilica Saint Paul i Vatican, iyi ngoro yubatswe ku bisigarira by'isengero yari ya gipagani ku baromani.
aha muri isengero bahimbaza Mitra, imana y'abaperse yari yavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 kandi ikaba yavutse ku mugore w'isugi. Mitra yahavuye yicwa nawe arazuka aduga mu ijuru, akaba yijeje abantu biwe ko azogaruka kubatora akabajana mu bwami bw'Imana. Muri iyo ngoro bariko barasenga, abasaseredoti basangira umukate n'umuvinyo nk'ikimenyetso cyo kwibuka umucunguzi wabo Mitra. Tuvuye kuri Mitra, ikigirwamana mu bwami bw'abaperse, hariho na Osiris muri Egypt, umwana w'Imana yarungitswe ngo acungura abanyamisiri. Ubu nawe yarishwe atabwa mu ruzi rwa Nili, ariko mu nyuma yandurutse azuka yigira mu ijuru kwa se. Tuvuye mu bwami bw'abaperse tukaja muri Egypt, dusimbire gato mu Bugiriki, naho nyine tuhasanga Dionysos, umwana wa Zeus. Zeus ikaba yari imana y'Abagiriki. Uwo Dionysos bamwita kandi imana y'umuvinyo, umwana w'Imana, umukiza, umucunguzi. Uyu bamunina hazabanywa umuvinyo, ndetse igishushanyo ciwe kiba gifise ikirahure c'umuvinyo mu ntoke. Ubu nawe yarishwe ariko arazuka nawe yigera mu ijuru. Haleluya, haleluya, wamukiza twemerewe, uyu munsi tumwigine dutahiwe. Mu Injili ntagatifu yanditswe na Luka, Imana irungika umumarayika Gabriel mu gisagara ca Galile i Nazareti ku mugore w'isugi yitwa Mariya, akaba yarafise fiance yitwa Yosefu. Gabriel yinjiye mu nzu agira ati, mwaramutse Mariya, we wuzuye inema, warahezagiwe mu bandi bagore bose, Imana iri kumwe nawe. Mariya yaratangaye yibaza iciyo ndamutse ivuyeko. Umumarayika aramubwira ati, ntutinye, Imana yagutoranije, mu minsi mike uzoba wibungenze, uzokwibaruka umwana w'umuhungu, azoba yitwa Yosuwa. Uko umumarayika Gabriel yabihishuye niko vyagenze. Mu minsi yakurikiye Mariya yaje kwibaruka, yibaruka umwana w'umuhungu amwita Yosuwa canke Yezu. Abahinga muri kahise, abascientifique batandukanye bakoze ivyigwa vyinshi muri Galile aho Yezu yavukiye yongera arakurira, ariko nta kimenyetso scientifique gihari cemeza amakuru y'uyu mugabo. Yasa gute? Yarirabura? Yari umuzungu? Yakunda iki? Yabana gute n'abandi bana? Nta kintu kinini tubiziko, kuko n'ibitabo vyeranda nta kinini bitubwira ku bwana bwiwe. Ico batubwira gusa ni ku myaka yiwe 12 aho yari yajanye n'abavyeyi biwe gusenga i Yerusalemu. Hanyuma Mariya na Yosefu bageze mu nzira basubira inyuma, bararondera umwana baramubura. Niko gusubira inyuma basubira i Yerusalemu, bamusanga yicaranye n'abadokiteri, abahinga mu vy'amategeko na filozofi, ababaza ibibazo bikomeye cyane vyerekana ko yari umwana adasanzwe afise ubwenge bwinshi. Mu bakunzi ba Yezu harimo umugore Mariya Madalena. Uyu biravugwa ko yakundana na Yezu, ndetse hari inyandiko zivuga ko hoba hariho ibyo Bibiliya itashatse ko tumenya ku bucuti bwihariye bwa Yezu n'uyu mugore, maze izo nyandiko bazikura mu gitabo ca Bibiliya. Mariya Magdalena yagendaniye Yezu kugira ku musaraba Igorogota, bari bafitaniye ubucuti bumeze gute na Yezu. Aya yose n'amayobera nta kinini tubiziko. Yezu yakuze yigisha urukundo, akigisha abantu guhinduka ngo bazabone ubwami bw'Imana. Ariko ngo yari n'umuntu akara cyane. Aha bibonekera mu Injili ntagatifu yanditswe na Matayo, igihe yinjira mu rusengero i Yerusalemu agiye gusenga, maze agasanga isengero barayihinduye bayigira isoko. Yarabashavuriye, maze afatwa ibidandazwa byose arabisanzaza, arabakankamira avuga ati, ingoro ya data si yo kudandarizamwo, niyo gusengeramo.
Yezu yarakunzwe akurikirwa n'abantu benshi, ariko ibi byose ntibyashimisha abafarizayo. Mu nyuma rero yahavuye yicwa agambaniwe n'umwe mu ntumwa ziwe, ariko inyuma y'iminsi 3 yarazutse yurira mu ijuru, akaba azogaruka aje gutora abemeye kumukurikira. Kuba Kristo yitwa umwana w'Imana, umucunguzi, umukiza, ndetse utamwemera akaba atazigera ahonyura mu bwami bw'Imana. Imyaka irenga 2000 iraheze, Yezu afatwa nk'ikimenyetso cy'urukundo Imana yakunze abantu, ibaha amahirwe ya kabiri yo kwigarura ngo bagendere mu nzira nyayo. Ariko ibi nibyo dusoma mu bitabo vyeranda vyanditswe n'intumwa nka Matayo, Luka, Yohani, Mariko n'abandi. Ariko hari ayandi makuru ku buzima bwa Yezu tudashobora gusanga muri ibi bitabo vyeranda. Abashakashatsi bagerageza kumenya byinshi kubijanye n'uyu mugabo, ariko birasa naho atakinini bamuziho. Mu byukuri yavutse ku mugore w'isugi, mu byukuri yavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Mu byukuri yarazutse, ni umwana w'Imana, ni Imana, kuko ibimenyetso byinshi abihuje n'izindi Imana twagiye tubona mu mamitoloji atandukanye. Iyo bari coincidence, Yezu, Mitra, Osiris, Dionysos, Christianism bifitaniye isano yihe? Nahawe kuvyironderera niba ukeneye kumenya amakuru menshi kuri ibi bintu. Wakoze cyane kubana nanje muri ino video. Ntiwibagire kuyandikisha mu gufyonda hano hari subscribe. Tuzosubire mu yindi video. Bye.